Mwaramse namwiriwe kandi bakunze ibiganiro byacu na cyane cyane ku bakunze ikiganiro cyacu Story of Life. Inkuru y'ubuzima bwo no munsi ndakuzaniye kwa Ndayishimiye Jackeline. No mufakazi umaze imyaka 2 ufakaye ariko ureza abana batatu nta bufasha nta muryango nta chefu nta cyaruguru. Niyo mpamvu ushimye kukuzanira inkuru y'ubuzima bwiwe. Kuri wowe murundi kazi wama wagize icyo ukoze ku biganiro nk'ibi, kuri wowe wese wama wagize imfashanyo, wama waterereje, wama waterereye kino kiganiro ku Barundi n'abarundi kazi nkunze kugushikiriza bagiye batandukanye ku bafise ingwara, ubumuga, ubuzima bugiye bugoye. Nshuti yanje ndazi ko Yesu yakugiriye neza, ariko muri uko kugirirwa neza reka nawe ugirira abandi neza. Reka rero nongere nkwibutsa ko kuri micro iri kumwe na Felix Abonimana, nyuma ya kamera turi kumwe na Jackeline, iyi ni Blue TV. Rero nakurandiriye reka ngushikirize ikiganiro nakoranye n'uno muvyeyi umufakazi ureze abana batatu. Namwiriwe mumeze neza? Turashima bukeye. Reka nongere nkwibutse wibuse izina ryawe ariko baradukurikirana. Reka nuka Ndayisenga Jackeline. Noneho wavuse ryari ni ihe myaka ufise? 27. Ufise imyaka 27. Ndabona imbere yawe hari abana batatu, nabonye ubuzima ubayemo, ariko reka ngusabe rero ubwira itangazamakuru abariko baraturaba ubuzima bwawe muri make. Reka duhere imbere yuko ufakara warubaye hehe, warubaye hute? Imbere yuko mfakara narimbayeho nabi, nakuze ndi imfuvyi. Nakuze mba mu mihananye n'abantu bantora, mba mu buzima bubi gushika naho nza kubaka, ngiye kubaka nca ndapfakara, nca ndarera abana batatu. Mbere yuko uza hano wahora uba hehe, umufasha wawe mushinga nawe wawe mwahuye gute? Mwavyaranye abana bose batatu cyangwa? Abo bose batatu. Wabavyaye kuri uwo mushinga nawe wawe nyene. Ese aho mwahora muba hari hehe kare? Hari no nyene Buringa, ntabwo twari kubwimukirina. Hari Buringa. Aho hantu mwaba hari ku iparasera canke mwari mupanze? Twari dupanze. None se umugabo wawe yapfuye nta kintu agusigiye? Nta na kimwe, no kwitongo ntabwo yari bwahanyereke. Ni wabo ntabwo hazi? Ntabwo ndahazi. Ese mwari mwarigeze kuragana biciye mu mategeko? Oya. None se wabayeho gute n'umugabo mutaraganye biciye mu mategeko? None byarashitse, habayeho nabi, urumva umuntu iyo mubanye mutumvikana umubwira ikintu kitumvikana. Ama rero niho namubwira ati tugende kwandikwa bikanka, gushika naho yitaba. None se yaje kwicwa niki? Yararwaye cyane? Yararwaye. Uwo mwana se yavutse papa yarapfuye cyangwa yaramaze kuvuka uwo mwana? Yasiganye inda yiwe. Yapfuye ufise inda yameze ngana? Yapfuye ntaramenya ko mfise inda yiwe. None se uza ko umaze nyuma yo gusezera umugabo wawe abantu babona ufise inda, ni gute abantu bavuze? Barabivuze ko nyene ko byinshi, ariko Imana yaraciye inzira irakinga nyene, baravuga bisi. Kugera na bugingo n'ubu. Noneho hano hantu ubaye rero urapanze cyangwa ubayeho gute? Ahantu wagize nyene akagongwe nyene ndi mwibarabara n'aba bana banje. Caravuga ati ngo ndaguha uburicaro burarereza abana. Acarampa mba ndicaye ngaha mwanya n'umwanya yonsohora nkaja hanze n'abana. Nose umwana wawe wa mbere afise imyaka ingahe? Imyaka 7. Hari hageze ko aja ku ishuri. None se nta shuri yiga? Oya. Aje ku ishuri atacyo no mujyanisha ku ishuri. None ureze gute bano bana bawe? Ndabareze nyene mu buzima bubi, ndaza guca ingero ndayibuze nkataha tukaryama. Nibihe bibazo mukunze guhura navyo muri buno buzima mubayemo? Ibibazo dukunda guhura ni kukora tuja mu itasha tukabura, tugaca dutangira kwihebura. Naho Imana nyene igira tugatora icyo gihumbi tukararira n'abana ya bugaci. None se nk'ubu iyo umwana arwaye ucu bigenza gute? Ko umwana yagwaye nyene Imana ni ibikora nyene, haraho ubusanga iciyemo akampa icyo gihumbi nkamujyana kwa muganga. Ababanyi se mubanye gute hano hafi? Abanye tubanye neza. Ibindi bibazo ukunze guhura navyo muri buno buzima bwawe ni ibi? Ibibazo dukunda guhura niko
nyene parasera avuga ati sohoka tukaca niza kuyerera mwibarabara n'abana. Niki rero usavye abariko baradukurikirana muri kano kanya kubw'ubuzima bwawe n'ubw'abana bana? Bodufasha utwo twofungura. None se ko mbona ukiri muto kaduhera aho ngaho, ese nk'uburonse undi mugabo urumva wo kubaka? Oya nta wundi nkeneye. Kuyihe mvo? Urumva nyene ko aba bana uzobirerana uri wenyine? Bivuye kuki se? Kungorane mbona nguma ncamwe gusa. Gaho rero gira itangazamakuru n'abariko baradukurikirana icyo umutima wawe usaba muri kano kanya. Bodusaba ko bodufasha utwo dufungura, kandi bakamfasha ko abana banje bo kwiga. Byonyene bakamfasha nuko bodufasha nyene tukaronka naho kandi aho tu. Okay, reka nizere ko abariko baradukurikirana bamaze kuvyumva kandi ko byose Imana izobikora. Reka wowe wadukurikiranye iki kiganiro cyose, nizere yuko utaza kurengana atacyo uvuze ku buzima bw'uno mupfakazi. Ubuzima buraryana kandi ubupfakazi buraryana. Kurera abana batatu atahantu ufise, nta kazi, nta mikoro, nta kindi kintu cepfo na ruguru muri buno buzima tubayemo bw'uyu munsi, ni ibintu bigoye cyane. Reka nizere ko kuri kurankurikirana nawe wadukurikiranye yuko ino nkuru hari ikintu yahinduye ku mutima wawe. Kumbure ejo cyangwa hirya y'ejo ushobora kugira icyo ukoze kubw'uyu muryango. Reka ngusabe wewe wese ufise umutima wo gufasha uno muryango ko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zikurikirana aho hasi. Kwibutsa kandi ko kuri mikro bari kumwe na Felix Abonimana, iyi ni Buri TV, nyuma ya kamera twari kumwe na Joachim. Ndabakunda cyane, Yesu abampera umugisha. Ciao ciao.